Warubizi. Kaze mu kiganiro Warubizi, ikiganiro gitegurwa kikanashikirizwa n'ishengero rya Christ Life Center. Kaze bakunzi ba muryango munini wa Warubizi, ndabagumbiriye cyane aho muri hose, aho muherereye, yaba muri Afrika, yaba muri Aziya, yaba muri Europe, yaba hano muri Amerika. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi, n'umunezero nibakwe nagiriwe ryo kuba muri iki kiganiro. Turashima Imana kuba komeje kugira subscribe, kuba twandikira ama message, ukuntu bagenda bafashwa n'ibiganiro bitandukanye byo muri Warubizi. Nukuri birafasha imitima yacu tukanezerwa, kuko intumbero y'iki kiganiro murabizi ni kugira ngo izina rya Yesu Kristo rikomeze kwamamara, abataramumenya bamumenye, bamwakire, imitima ibabaye ishobore kuruhuka, ironka amahoro, ironka umunezero. Nukuri turanezerwa cyane kubona amakomantere yanyu, ama message kuri ya nimero ihora ica hano ya Warubizi. Nukuri turabashimira bivuye ku mutima. Kuba dukurikiranye ubwa mbere, ishengero rya Christ Life Center riri muri Amerika, muri state ya Arizona, mu gisagara ca Phoenix. Uyu munsi rero nagiriwe ibakwe ryo kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana bakomeye badasanzwe, bagiriwe ubuntu n'Imana, bafise ingabire. Imana yabashaye ingabire yo kutazira no guhimbaza biciye mu ndirimbo bakorera muri Christ Life Center. Nshaka kubwira abantu badukurikiye, umurimo wo gutazira no guhimbaza ni ikintu kikwiye kubaho ubuzima bwacu bwa misi yose. Si ukuririmba bivuye ukaririmba mu kuvuga uririmba gusa, ariko kuririmba vy'ukuri, gutazira vy'ukuri n'umutima w'umuntu, n'umutima w'umuntu utazira. Ushobora no kuba utari kuravuga, ariko umutima wawe ukaba uri tazira, kurahimbaza Imana. N'ubuzima bwacu bwa misi yose, ikintu cyo guhimbaza no gutazira n'ubuzima bwacu bwa misi yose, ni ikintu dukwiye gukora every single day, kuko nico gikorwa tuzokora no mwijuru, nico twaremewe. Rero hano mu isi, tukiri mu isi, turi muri repetition y'ivyo tuzoba mu mwijuru. Rero ndashaka gutumira umutima wawe muri uwo mwanya tugiye kwinjiramo. Niyo mwaye yonyene yo kwegera Imana, ukayivuga ubukuri bwayo, ukavuga gukomera kwayo, kuko mu gutazira no kuhimbaza niho ukwizera kwacu gukura, niho nico kintu gituma amaso yacu akomeza guhanga amaso Imana gusa. Ibindi vyaza bya bibazo byo muri iyi si, wa munaniro muri iyi si, bituma iyo ubuzima bwacu bayeho ubwo gutazira no guhimbaza, vya bintu biba bito cyane, kwizera kwacu kukaduga. Rero ndatumira umutima wawe kuri uyu munsi, sinzi ivyo uri kuracamo aho uherereye, kuko mu gutazira no guhimbaza hari gukira ingwara, hari ukubohoka. Rero kuri uyu munsi ndakwinginze, ndatumira umutima wawe uhimbaza Imana. Kuririmba no gutazira si ukuririmba gutya usohora amajwi, ariko hahimbaza umutima. Rero kaze, ndabaha umwanya wo kugira subscribe, musharinga ama link. Imana ibahezagire cyane. Warubizi, Warubizi, kaze mu kiganiro ca Warubizi. Nkuko nabibabwiye, se abatumire badasanzwe, abakozi b'Imana bakora umurimo hano muri Christ Life Center. Rero ndashaka ko mbere yuko dutangura wa murimo mwiza wo guhimbaza no gutazira, babanze batwibwire. Ndahera ku ruhande rwanje, umudamu mwiza hano, atwibwire amazina yiwe n'abandi barakurikira. Yesu ashimwe. Amen. Nagiriwe ibakwe kuba mutumire muri Warubizi. Ku mazina yanje banyita Cynthia Kaneza, nkaba ndumuririmbyi ngaha muri Christ Life Center. Nkaba nishimiye kuba hano, bani bahumugisha. None Cynthia n'umumama n'umukobwa? Cynthia n'umumama yubatse, ego,
afise abana 3 Wow. umugabo umwe. Oh, Imana Yego, ishimwe. Imana ibahe umugisha. Kandi umutware wawe mukaba mukorana umurimo Yego, w'Imana hano hantu. nawe akorera hano aravuza ni na gitaha. Papi ko bamuzi. Amen, amen. Nukurikirayo twibwira nubwo amaze kuza hano. Murakoze, izina ryanje nitwa Kaze Clark, nanje nkaba ndi mu barongoye uno murimo gutazira Imana hano muri Sios. Imana ibahezagire cyane, abakunzi bawe warubizi muhezagirwe. Amen. Karibu. Mukozi w'Imana. Murakoze, je banyita Luc Armand Ngumirize. Nanje nkaba nkora ibikorwa hano muri CLC. Kandi nkaba mfatanya n'izi nshuti zanje abandi bakozi b'Imana mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Amen, amen. Urabizi ko utari umushitsi, uri umusangwa. Reka nkuko twama dufite umuco mwiza mbere yo gutangura kino kiganiro, turasenga kugira ngo ntabari twebwe abagiye kuvuga, ariko izina ry'Imana rihabwa icubahiro, abazodukurikirana bose hagire ubufashwa, habe tugiye gutazira. Mu gutazira umuntu abonamo gukira indwara, inyishu y'ikintu umuntu yarakeneye. So niyo mpamvu mbere gukora iki gikorwa turabanza tugasenga. Nibaza kumwe muri mwebwe yotangura agasenga hama tukabandanya. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Imbere yuko dusenga, namwebwe muri kuri warubizi no munsi muri kumurayikurikira, twagomba dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 150. Riravuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Nagomba guhereza ku murongo wa 6 naho havuga ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka, haleluya, amen. Nkuko tuje imbere yayo no munsi kugira tuyihimbaze tuyitazire, nawe we ugiye kwifatanya natwe muri kano kanya. Reka ibikurimwo byose, Dawidi nabivuze neza ngo reka ibikurimwo byose bihimbaze Uhoraho. Reka ubugingo bwawe buhimbaze Uhoraho, reka umutima wawe uhimbaze Uhoraho, reka ibikugize byose bihimbaze Uhoraho. Reka dusenga Imana. Duciye bugufi imbere yawe kandi Yesu Kristo, kuri uno muhingamo turagushimiye kuri opportunity nziza wongeye kuduha kugira tuze imbere yawe tukuzanire ibimazi bimota neza. Kristo uri mu ijuru, turaciye bugufi ngo amaraso yawe abanza twoza dutunganye, imbabazi zawe ziboneke ku muntu wese turi kumwe hano, kugira mwami umwanya tugiye kwinjiramo wo kuguhimbaza, umwanya tugiye kwinjiramo wo kugutazira, umwanya tugiye kwinjiramo wo kuvuga ubukuru bwawe, wo kuvuga ubumana bwawe. Reka mwami ibiturimwo byose biguhesha icubahiro, reka amajwi yacu aguhimbaze, reka imitima yacu iguhimbaze mwami. Ugutazirwa kwacu, gutazira kwacu guhinduke umubavu mota neza imbere yawe Data. Wishimira amashimwe tukuzaniye, wishimira indirimbo tukuzaniye, wishimira kugutazira tukuzaniye mwami. Aho uri mu ijuru bikubere parfum imota neza mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe bubane natwe, ubwiza bwawe bubane n'uwo ariko aradukurikira, kugira mwami aho tuza gufatanya hamwe duhimbaza izina ryawe, nawe aho uri mu ijuru ushimwe kandi utazibwa ibihe bidashira. Urakoze kuri uwo kwizerwa ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze tubyizera, amen. Haleluya. Twibanire Yesu, twibanire, turakugomba Mana, twibanire Yesu, twibanire Mwami, twibanire, twibanire Yesu, twibanire
bibe ngwino ngwino uhembure imitima yacu ngwino mwami ngwino yesu ngwino uhembure imibiri yacu mana imibiri yacu ngwino ukize bwami bwawe buze ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe ngwino mwami ngwino uhembure imibiri yacu ngwino mwami ngwino uhembure imibiri yacu mwami imibiri yacu ngwino ukize ubwami bwawe buze n'amajwi yacu ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe ngwino mwami ngwino uhembure imitima yacu mana imitima yacu ngwino mwami imibiri yacu ngwino ukize turagomba kubona ukuboko kwawe mana ngwino mwami ngwino ukize urashoboye mami twarakubonye ngwino ukize sanga muri bizagira ikimazi byose mami ngwino ukize Jehova nisi ngwino ukize kiza mwami ngwino ukize Oh yes. Karuhuko kawe Yesu ngwino mwami ngwino ukize ndumva amahoro ndumva umutuzo mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva imbaraga ndumva kunesha mana uri mwiza ibihe
zanuri ibihe ibihe n'ibihe oh uri mwiza ibihe n'ibihe uri mwiza ibihe n'ibihe oh ibihe n'ibihe uri mwiza Yesu ibihe n'ibihe ibihe n'ibihe oh ndumva amahoro Yesu ibihe n'ibihe Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, God. Mwami tuguha icyubahiro, urakwiye gushigwa hejuru. Nta n'umwe asa nawe, nta n'umwe ahwanye nawe, nta n'umwe akora nk'uko ukora. Urengeye ubwenge bwacu, urengeye ibyitwa ko bikomeye. Mwami turi hano gushima izina ryawe no kuvuga ubukuru bwawe. Urakwiriye mwami, urakwiriye, urakwiriye, urakwiriye ku buzima bwacu. You are worthy of my praise, God. Hallelujah. We glorify your holy name in this place, we glorify your holy name, Jesus. Landelema shekelele mondalama, shielema nelemo sikalamandelemo shikelendelemo, shielemandelemo sakalandelemandelemo, rikandalama sokolomondelemo shialama, shikelelelemo sialamandelemo. Hallelujah. Nahamachuru ntiyakwigumo ichuri kukamanuri inkuru nibasako musi nasanzurengi byo nibwira kukamanuri inkuru n'amajuruwe oh ntiyakwihicu kukamana oh nibaza ko munsi nasanzurenge ibyo nibwira kukamana n'amajuruwe oh ntiyakwigwamo icuri kukamana oh nibaza ko
waturengeye Kristo nibaza ko muzi nasanze urengeye inyoni ngira koko Mana n'amajurwe hashobora gukwigwamo icuri koko Mana nibaza ko muzi nasanze urengeye kuko Mana uri inkuru uzokwama uri Imana Imana ibihe byose uzokwama uri Imana Imana ibihe byose uzokwama uri Imana uzokwama uri Imana uzokwama uri Imana uzokwama uganje uri Imana uzokwama Mana uri Imana Imana ibihe uzokwama uri Imana Imana ibihe byo uzokwama Mana uzokwama Mana uzokwama uri Imana uzokwama Mana uzokwama Mana uzokwama uri Imana Hallelujah Mana Hallelujah Mana Hosiana Mana Hosiana Mana Imana ibihe byo Imana ibihe byose Imana ibihe byose Imana ibihe byose akoze Yesu turagushimiye ku mwanya mwiza Yesu uzokwama uganje uzokwama ugwanje ku buzima bwacu uzokwama uganje ku isi yose mwami tugushize hejuru mwami komeza ugirire neza ubwoko bwawe girira neza abadukurikiranye mwami umuntu wese azokubona iyi live recording mwami izogira icyo ikoze ku buzima bwiwe mwami ucitse intege azomenye yuko uri Imana iri hejuru ya byose uremerewe Mana ugenda umusura umuhe kurema ufise ibikomere mwami ugenda umomora ivyo bikomere uwugwaye mwami yawe umuhe gukira
mwami abari kure yawe usubire ubiyegereze, abacitse intege bamenye ko uganje 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 uganje, bamenye ko uganje 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 uganje, bamenye ko uzokwa muri Imana, uri Imana, Imana y'ubushobozi, Imana y'ubushobozi, Imana y'imbaraga, Imana ikiza ingwara, Imana iriha amadeni, Imana yubaka ingo, Imana irera abana, Imana ihindura ibihe, Imana ihindura amasituwasiyo agoye, Imana ihindura ibyo abaganga bavuze. Mwami tuguhaye icubahiro, reka tugirire neza, ugirire neza umuntu wese mwami, uminitinge nidi umuntu wese, aho umuntu wese agukeneye umugereho, aho umuntu wese agukeneye mwami umugereho, aho umuntu wese agukeneye umugereho. Papa turagushimiye kuri Imana iganje, turagushimiye ko atanumwe musangiye ubutware mwami, turagushimiye ko uganje ku isi, tugushimiye ko uri hejuru ya byose, ya byose, tugushimiye ku mwanya mwiza, nuhabwe icubahiro mwami, ushigwe hejuru. Hallelujah. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Turashima Imana cyane ku bihe byiza iduhaye, ibihe bidasanzwe byo guhimbaza no gutazira Imana. Nizere ko umutima wawe wari disponible imbere y'Imana, nizere ko wakiriye gukira, nizere ko wabohotse. Nukuri muri presence yayo nta handi turonkera kuruhuka, nta handi turonkera inyishu zacu, ni muri presence y'Imana. Kandi na za ngwara zananiranye abaganga bakubwiye ko bidashoboka, muri presence y'Imana birakunda. Mwakoze kudukurikirana cyane. Jewe nacikije kino kiganiro nitwa Ornella Niko Bamye, ngashima Imana cyane kubw'abakozi b'Imana babanye natwe, bemeye gutanga umwanya wabo kugira ngo bakoreshwe n'Imana. Uyu munsi uhoraho akugereho, nukuri ndabashimiye bivuye ku mutima. Ndashima cyane abo mu buhinga bw'ivyuma bitwa Liani Media, aba bafata amashusho n'abantu babizegwa, mu barondere kubakeneye service iyo ari yo yose ijanye n'amashusho. Nukuri nabizegwa, turabibabwiye. Imana ibahezagire cyane, turabakunda muryango munini wa Warubizi. Imana ibahezagire naho utaha. Amen. Warubizi.